Iyo nama umushikiranganje wa mbere yagiranye n'abegwa n'igisata c'uburimyi mu ntara ya Butanyerera yari yitabwe kandi n'abagwizatunga bo muri iyo ntara, abajejwe intwaro, abarongoye umugambi uri ku butegetsi, abaserukira amabanki n'abandi. Buramatari w'intara ya Butanyerera yarashikirije muri rusangi ku gisata c'uburimyi cifashe neza, naho hari bijanye nk'ifumbire ikunda gushika itevye, akanagaruka no ku kibazo c'abarimyi bikawa batararonka agahembo kabo. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu vyo yashikirije abaraho amenyesha ko leta yiyemeje gukora ibishoboka vyose kugira ngo amafaranga y'agaciro ahora asohoka aja kurondera ibintu hanze agabanuke, akanamenyesha ko leta igiye korohereza abagwizatunga binjiza mu gihugu ibintu ngirakamaro ari nk'ibitungwa, imbuto n'ibindi. Mpora mbwira abantu ni ntungaho ingozi birahari kubera ni igisagara giteye imbere, yaba abantu ko bubaka amazu ariko bashinga bagira ama entreprise, bagira amaferme y'imene y'inka, bagira amasantre somasi y'ivyimbuto, ariko bagira amashira hamwe aya izine ya transformation. Ariko nk'ibi bintu bavuga ngo vy'amadolari, hari ikibazo c'amadolari cyosubira ku toyisasira aya maferme ndiko ndavuga inka 200. Mwibaza yuko uwubatse etage mu idari imwe dufate zibiri, nta ferme zinka 200 zirimo. Laba nk'ama etage adafise icyakora, yaba yari amaferme y'inka gusa, inyama tuba tuvuga ngo zirazimvye. Abari muri iyo nama bakaba baragarutse no ku ntambamyi zimwe zimwe zituma iterambere ridindira, nko kwikwega mu bisata bimwe bimwe bituma kenshi hari bipfa mu migambo umuntu aba yategekanije. Umushikiranganje wa mbere akaba yasavye muri rusangi abantu guhindura ingendo mu vyo bakora, baraba ibishobora kugirira inyungu abantu benshi. Nivyubaka ibikenewe gusa, ibidakenewe navyo tubanze tuvyihoze, tubanze dushira imitahe muri vya bindi vyose navuga. Ikibazo nuko biri imitahe mwayishize mu bindi, iyo mwayishira mu bikenewe n'ibi vy'amadolari ntibiba bihari. Abanyamitahe nje gutuma twavuze reka tubahagurukire, tubigishe, tubahe nabo n'uburusho, turabe ko mwovayo muri bijya bintu bitazana amadolari, ahubwo biyatwara hanze. Nje gutuma twafashe ingingo atamara ya leta ntasubire kugura ibintu twikorera ngaha. Akavuga ko mu gihe umwe wese yo kwihintumbero yo gukora ivyunguka atacobuza amafaranga y'agaciro kenye mu gihugu aboneka, maze iterambere igihugu cifuza rigashobora gushikwako atantambamye.